mama kwizera inkuru y'umunezero amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega ndahabona hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose ewe ikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose ego gifasha abarya abantu bose bagendana za ndwara none izo ndwara ni nk'izi yo nozidondagura nkazimara urabona abarya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafyigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara isiba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinazite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi cafashije baragishingira intara n'abantu vyanse ko baheba ivyo baba bukozeko erega hewe cya kigo kirakomeye yo mbeho waruzi yuko abakera bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe. Ingwara y'isukari je yamfashe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 hanyuma rero kubera ubwo bushakashatsi nariko ndagira buca buntuma menya aba bantu aho bakoreye Gitega canagenda barampa umuti ibiharuro babizi byashika 9 11 nageze gushika no ku 14 kubabizi baraco bisigura umuntu akomeye akakigwaye agira hagati y'ibiharuro 4 n'igice dufate gushika kuri 6 n'igice hanyuma rero uwo muti nawufashe mu ndwi zitarenga 2 hari mu mwaka uheze igihe basinya ibwirizwa shingiro Igitega hari bugendana nje nari Gitega uwo munsi ndavyibuka niho nabagendera niho bampa uwo muti ndawufata indwi 2 kuva ico gihe cyamuharura umwaka uraheze n'amezi 3 hejuru nta muti ndasubira nuwo onya nawufashe indwi 2 sinasubiriye bambwira tubanze mari amezi 3 uhevye bukanywa ayo mezi 3 aheze ndasubira ngo bukanywa unanywa wayari tangorana ntaco ntafungura n'umuceri wunda ufungura isukari nariretse kuko namenye kutayifata mbwa bivyamwa nabijya nibije ibivu ndayijya nibindi ubu biharuro ni 5 hagati ya 5 na 6 urumva ni normal hanyuma rero narashinze ntahe ndagira conference abantu barambaza ati baratangara ati ivyo nivyo ntinivyo ngo none abantu ko bataza ngo bashinge ntahe ngaha ngo nibaza bakabivuga ingene babikoresha ntinibaza abavuze ikizungu ntibahava babanyika nti leta nibanze bemeze leta tabashigikiye ntibishoboka hama rero baravyumva leta rubo irafata ingingo ko ariyo n'inama y'igishoro mukuru w'igihugu nigeze kubivugamwo ndi muri rwego witwa CNRS baravuga ko bavyanditse bizoja mu ngiro mu mwaka wa 2017 baravyandika amategeko tubona ko araboneka hanyuma rero ubu rero babona ko bashaka kuja habona kubera bashigikiwe ikintu ni intambwe n'ukuri hambaye cyane hanyuma rero ivyo rero ndababwiye n'ivyo kuri nkuko babivuze umuntu angana nanje ntiyo bakibesha sinigeze mbesha none haje kubesha no kwiba utabitangura umwana ntabdushobora ukuze ntabdushobora nitwa ntako nkibigira Rongino abamba ngaha mu Giheta ku mutumba wa Ruhanza ayene amande y'isoko hanyuma nkaba sanze ndumuvuzi abankorera mu karere k'ubuvuzi ka Mutaho amero kwitariki indwi zo kucenda niho naza muri kino kigo baranyakira barampima bamye diabete basa iri ku rugero rwa 19 nabigize ubwoba ntibabundi nagira mfe kandi nitwa nanje ndumuganga mava mitanwa n'ingwara nanje mvura abandi tampa imiti ku itariki indwi niho batanguye kumpa imiti n'ico gipimo iri ku 19 ndasubirayo haciye indwi zibiri barampima basangeze kuri 6 n'ibice 5 muganga yanyagiye aje kumpima nawene nabonye umengo agize ubwoba mugabo zero arambaza ati wewe wavyifashe mu gute nije kujya mwampaye imiti nifashe kujya mwambwiye ibyo noza ndafungura bikenewe nivyo nafunguye mwambuje gufungura narabiretse birekana isonge amategeko ya muganga niko naje n'umuganga ntivyonanira ni kandi nazinje kubera akarira abandi
bo haciye indwi zigira gatatu tubiyeyo muri uku kw'icenda nyene nasubiyeyo acasanga igeze kuri 6 n'ibice 2 uri mu biharuro vyiza mu bakize urimwo bananje nkabwa ati nguko niyumva mu mubiri yuko meze neza yuko tangorane ko nagumye mfungura kurya yene babimbariye no mu muryango naburiye baravyumva ntibagire ngo ni regime ngo mve gufata nteke sibiri mugabo baravyumvise neza hama kumafungura uwo muti gushika ngeza kuri ivyo 6 n'ibice 2 uko n'imiti ya diabete bari bampaye hari haciye indwi iheze umva nagumye meze neza byari hirya yejo niho baca barasubirana masanga ndashaka kuri 6 n'ibice 2 hanyuma baca banyongereye indi miti nofata nk'iyindi ndwi yose hamaze ndumva ko meze neza ubu ntangorane mfise hari nabo twahahuriye bahora bambona bati we muganga uzi tupfura hariya ngo wazugira gute nta twese turavurana hanyuma rero gushika ubu ibikorwa ndabikora ndafungura no gusura gufungura ivyo nafungura ndabifungura buke ubu tuguvute ko turagaruka mwumva amata ameze neza kumukoro ndakoyora ibisanzwe eka ibikorwa byose ndabikora n'ubu ikigo cyaramvuye nabo ndiko ndabibwira bamwe bambonye ndiko nywa amazi ngo nibiki ntoya ni amazi arafasha gose kandi n'abandi baganga rero dukorana babona umungumengo kumabumye bakamati we urwaye ati ni gripe canke nibiki kumbe yari yo diabete niyo yembeje ko naripimishije n'ibiro nahura kuri 68 naringeze kuri 40 ubu ndumva ko nasubiye gutora utuguvu meze neza sigura yuko imiti bampaye ya diabete yankijije by'ukuri n'abandi tuba tuganira aho manteramye turi kumwe hora tubiyaga bakavuga ati namaja hehe ni haje Gitega gushika kuri parking zije Bujumbura ufashe moto utahazi ku 500 gushikana kwakira neza nukurije ndemeza neza yuko iki kigo kivura neza ingwara ya diabete ayo ngwara y'ibyo narabibaye iyo myaka yose ubu ndumva kumeze neza n'ibitose mfise bimeze neza murakoze je nitwa Bargraye Menegirde kabamba muri Yoba tumutama muhumure afise imyaka hafi 63 ntaraza ngana nari mfise ibipimo bigera ku 17 subiyo arona bigera ku 18 na 6 na 5 mugabo sinabwigerenza munsi ya 10 uyu munsi n'ubu mvuye gupimisha mfise ibiharuro 4 n'ibice 8 cyane uyu muganga wonga haratanga impanuro cyane ubwa mbere umuntu abanza gusaba impanuro akavuga ukuntu amerewe hanyuma rero akamubwira wenyene kuko niba babibona imbere igihe umaze gushika imbere yo kwa muganga nta sibo sigara wibwira ibyo ukeneye n'umuti arakubwira ukenewe kuko babona ibipimo by'amagara yawe urabona kuva na kera umuti w'ikirundi wamyeho abatabizi bo bumva ko wamyeho kandi n'ubu uriho ariko rero kiboca bafatanya ubupfumu n'umuti w'ikirundi n'umuti baha hanyuma aba nabo abizi baravyigiye kuko ibyo byose umuti batanga ndabona yuko atari sinubabona uba hamwishamba kuko ibyo byose barawurima hanyuma rero je nababwira ko ingwara zitari nke bazivura jewe nari naripimishije ahantu henshi baguma bantori ingwara ya diabete yari yaranteye n'uruhumye naringeze ku bwoko bw'amarori 4 kandi yari maze no kuntera ingwara z'ibisebe naragenda ku mwanda mukuru nkarekura amaraso gusa ngakoma induru nari mfise ukuntu umengo noheba gufungura kuko mfunguye naca ngira ingorane ngiye kuri uwo musoko mukuru ngakoma induru kamengo n'inzembe ndiko ndazana inshinge ngasanga nagiye nk'ahantu wabona n'uruniko rw'amaraso gusa nyakije gitegwa sepi yabarigeze kukindangira ngo kiragabanya diabete kije carantwaye amahera atari make gose ngira shikanye 100 mugabo nkabura amahoro nkaguma ndibwa mu mugongo ndibwa amaboko nararanda ko minduru senatora gatira umwana natanguye kwivuza ko iyo ngwara amaza myaka 2 n'igice naciye ndamura muri ico gihe niwo wuyo wumva nazanye ningaha ubageze ku myaka 14 hanyuma rero ico gihe nipimishirije rero aho ico kintu cyo kuguma ndibwa mu mugongo aho ntanguye gufatira iyi miti nararosa gatiro ndaronka agatiro nkaryama ngasinzira sinarinzitiro ico kintu cyo kurarangiza amaboko gutya cyaravuye mu ndaryama kubako ndakwiseguye gutya ico kintu
cizo nguma wumva nari mfise nkumva ndagize amahoro ndarimurutse ngiye mutwarite nkumva ndafise amahoro hanyuma ivy'amaso urumva nari ngeze ku maroro agira kane ico gihe rero nazaha ayo maroro yari yanse narayashirako kaza numva uru ruhango mengo ruriko rurapanda numva gutya komenga umutwe uri kurakakama nari nahevye gusubira kuyambara numva ndafise amahoro aho ntahora nunama ngosoroma akajumpu ndagenda gusoroma akajumpu nkataha numva bwa buribwe atabwo mu giti cy'umugongo hanyuma rero urumva ko naciye nzana n'uwo mwana baramwandikira imiti nkaza ndaronka udufaranga duke urumva ko twari babiri hanyuma rero uwo mwana urumva ko atakintu yashira ku mutwe nawe nyene yarakwaye amaso abari mu bamundunyekanye bati tumweretse ivyigwa amaso atacahunguruka akaba menshi ati kandi umwana twabona ko yategera nukuri ubu ndabona uwo mwana urumva ko atani kilo cy'ubufu nashira ku mutwe hagize nka mukuru waza ngo ndamutekere nk'utuntu tungana n'ikilo kimwe ntehe emuherekeze uteretse ku mutwe mu gihagararanye ku igatamba gose ukamenga imitsi yose ntagira namba ngaca nkurako barajana n'agakenze kuvoma umunsi narisanzwe ndabagendeye kuko basanzwe abantu bamvuye ingwara n'ingwaye jewe igihe nitura inshuti ya bose nari ingwara zatuma mbabara mu gikiriza mu ruhande rw'ukuboko k'ububafu hanyuma rero maze kuza ngaha baca bantura umutima bantura na diabete hanyuma baca barushiriza kubandanya barampa imiti nguma ngaruka ngaha nipimisha hanyuma kugera ku rwego rw'aho basanze imiti bampaye yakijije ingwara y'umutima na diabete rero kubw'ivyo kenshi ndakunda kwa manze kubatemberera ngaha ndahakubitira ndaba ko bivyura kandi kenshi ndakunda no kuza kwisuzumisha kugira ngo ndabe ko ibipimo byoba byarateye bigabanuka cyane nuko byoba byaragarutse ariko ukonje kose nsanga ingwara naje nivufasha nico cyatumye nzanga je nitwa Ntondere Maria Gore nkabamba ikaya ya mbere tugiye kugira amenye iki kigo nahakunda kumvira ivyo radio hama numva ngo muri iyo bari hano bapfura amajandanya ndashikayo aca baranyakira neza navyumvise kw'iradiyo jewe ingwara naje ndabatura naratanguye ico gihe ijwi ry'iwanje ryose riragenda hamwe ntavuga hamwe n'umwana mu kumuhamagara nakoresha ibimenyetso gutya canke we duhuye mu nzira mu kuramutsa nakoresha ukuboko hanyuma iryo jwi rirankagukira ndarimarana amezi 6 naho nahora nisumamwe umushefu arahe barambwira ati wewe rero urumva ko naho utonda udakora hacukura kubera uteza kuvugana n'abantu ngo urumva ko umeze nk'ikiragi wewe n'ukuri ndaguhaye agakonje iryo jwi rirankakugaruka mu nyuma nca ntangura gukorora ntanguye gukorora ngakorora muga nkakororera muri rya jwi ridasohoka igikororwa sinaronka na kimwe mu nyuma nkorora hama ndakorora amaraso narakorora nkakarya akadobo ya muntafise narakorora amaraso menshi arenze igikororwa sinakironka numva ibyo bintu nivyanzanira igikororwa harinze haza ayo maraso yonyene niyo yaza mu nyuma nsetavuga je n'ubundi cyo bahadako je gusa naho mutama wanje tubana atajya no mu bandi bagabo avuga ati jewe ntimurirwa muranampa niyo fanta jewe ndazi ko umugore sanga yapfuye kuko narakorora n'ibitenge ndaciramwo ndahera byuze ndaja guta muri toilette kubera ya maraso yabari menshi sinaca koronga n'ingene ndayameze nta n'inguvu nari mfite nyuma rero maze kumva rero ico kigo inshuti ya bose tagenda ndabarondera ndashika ndigana ingene meze je naha anye nari naravyimbye gaha mu ruhanga ugize gutya narafoboka aha hose aha ku maguru je nari umuntu ufite inzobe ntangura rero kuzana ibintu bifata kafata nkiyaga nani bijanye na yankorora niho naza rero ngaho urabona aho ibikaci byo ndacyabifise niho nazanga ku kigo cy'undi cyabose hama niganye uko ngwaye kashobora mu muti cyane tandanwa uwo muti bamuhe wamengo nibo bandoze iminsi 3 yankorora y'amaraso sinasubiye no kubibona bica bikagenda akarusho narakabona kuko urumva narifise urubavu mbengo gwaratobotse urubavu sinaruryamiramwo urunye ngo ngaha ku buryo nibwo naguma njyamiyeko nihenze nkaryamira kuri urubavu urubavu yoho wamengo ndiyishe ndagose aha ari hagiye aho harababara aha ukuboko kwararuha jewe sinaryama ngaramye jewe sinzi kubikinda nahone nararuha karuha gose kumva nyine ko
bufise uburuhe budasanzwe kubera kuryamira urubavu rumwe namwe murabona ko ari ikibazo amazira zirababara amaze gutora imiti yo ngaha kuko bari iminsi 3 hari inkomeye aha mu gikiriza sinigera numva ko ndiko ndakira mugabo ntanguye imiti yo mu kiginshuti ya bose nukuri je ndashinze intahe narakize ubu niyo nja kwisuma ubu ndagenda ubu ndunama gutaha karisi nunama kandi hacahamera nk'atwite akacajana rero niyo nkorora nkaza numva umengo sinzi ikintu kindashe ngaha umengo kirantevye inyama imwe mu nda kimaze kunkeba none nza numva rero ayo maraso atanguye kuza hari n'igihe yanje ndo muzuru yego hanyaruka kwivuza ngaha mu kigo inshuti ya bose yego aha harakarusho jewe ndayishinze ko narakize ubu simba ndiko ndavuga nk'uku kandi ubu naba nakoroye naciriye urudobo rw'amaraso ntama naruciriye yewe naraje mu kino kigo caramvuye amaso n'ikigo c'amaso na cyane bivanye namwe naritse amibi kaze cyane nama biriko birahurungana mu nda nkacibwamwo siniga numva ko ngize agahengwe amaze kubona kino kigo naraje ndifuza ubu ndumva ko nakize kuko aya maso yanje rero yamfashe mu 1997 niga muri secondaire amaso arangora cyane maze amarori ya mbere ndayambara aya kabiri ndasonda yambara biranka hanyuma kandi nja kumwambaro gira gatatu cyari cyaranze kunkira amaso amarori narayambaye naringeze ku myambaro 5 umwambaro nkuye nataye wagira gatanu maze kwitura kino kigo nkaza nkivuza byatumye numva umubiri wanje wose umera neza no kuvuga nisunze icije mbagimana rivuga ngo umuntu yakorewe igitangaza agenda abwira abandi ivyo yakorewe cyane nabibwiye uhere ku muryango w'iwanje na cyane ko mbona nje kugura gati hano kugira ngo nshire abana banje batatu ndenda bashiriye umuti n'umudame kugira ngo nabo bivuze hari nabandi binyuma ndiko ndabwira kugira ngo nabo bumve inkuru nziza hamaze baze kwitira kino kigo hama bivuze bakire no kuri kabisa je ndashima Imana ndanezerewe umubiri wanje wose ni normale sinidoga meze neza mu mubiri hose mu byukuri hari abantu benshi kino gihe bariko barapfa na cyane duhere ku bantu twitwa nk'abakitwa twitwa bakitwa cyane kuko nubusanga iyi miti barakumba kuyinywa akona kumwe ngo babacumuye bo barabanyabyaha bakoze banyoye iyi miti ariko muga twisunze icicambo ry'Imana rivuga ati ko turaba yampumye nayo yari ifishe kibazo ariko Yesu amaze kuyibona arafata utwondo aravurunga hama isika ku maso bitume iyo mpumyi ihumuka byukuri birerekana yuko kugira ngo umuntu agire icyakorewe hayico nabanza gukora byiza rero ndabona yuko abantu bagikekeranya batagomba gufata uyu muti bo ufata kuko numuti ngira akamaro byukuri ko bankoreye ibidasanzwe Mama Kwise inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose hewe sabwikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara nizi yo nozidondagura nkazima urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigo hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafyigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cyane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abajya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko sabwe erega cya kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe inshuti ya bose ubuzima butatse amagara meza.